Bakunzi bahori Kanani TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe Mwami Imana ngushima, nje imbere yawe Mwami Imana nkurinahaza, nifatanije n'ivyaremwe byose bidahengeshanya kugushima, bavuga ubukuru bwawe, kwera kwawe no gukomera kwawe. Nanje ndaririmba ishimwe ryawe Mwami Imana, mvuga ngo uri mwiza kandi ugira neza, mvuga ngo uragororotse kandi uri gitangaza, n'ivyo dukorera bidutangaza buri munsi. Ndagushimiye rero aka kanya keza duhaye kuko imbere yawe Mwami Imana, nasabye umufasha mwiza mpemu yari twahawe kugira ngo ijambo ryose mvuga mbe ndongowe nawe, ko nzi neza ko iryavuze rigira ikimazi kuri benshi. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo twitwararike iby'umubiri ngo twibagire iby'impemu, kuko tuvyirengagije bituzanira urupfu. Haleluya. Abantu benshi uyu munsi turitwararika iby'umubiri mugabo impemu tukayibagira, kandi ibyo oye nukuri bituzanira ubupfu, turapfa mu mpemu. Ariko iyo tubifatanije byose bitubera umugisha byose. Haleluya. Iyo twitwararitse iby'impemu rero no mu mubiri biratemba, no mu mubiri tugirirwa neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu Baroma igice 8, dusome kuva ku murongo wa 6 dushikane ku 9. Kwitwararika iby'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwararika iby'impemu kuzana ubugingo n'amahoro. Kuko kwitwararika iby'umubiri gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ibyagezwe n'Imana, kandi kudashobora kubyiyumvira. Kandi abaganzwa na kameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Ariko mweho ntimuganzwa na kameremere k'umubiri, ariko muganzwa na mpemu, niyaba mpemu w'Imana aba muri mwebwe. Ariko iyo umuntu adafise mpemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Amen. Muravyumvise yuko abantu bitwararika cyane ivy'umubiri, muze mubirabe, ivy'impemu nta gaciro babiha. Ivy'impemu nta gaciro babiha, ndetse ntibanemera ko binabaho, ntibanavyemera. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ko abantu bitwararika iby'umubiri gusa bakibagira iby'impemu ko bikwegera urupfu. Haleluya. Haleluya. Bikwegera urupfu, kuko mpemu w'Imana iyo atari muri wewe nta buzima bw'Imana ubufise. Imana idufashe. Nta buzima bw'Imana ubufise, kuko mpemu yera ni watuma unesha kameremere kawe. Haleluya. Kuko kameremere kacu bantu b'Imana karanduye, kandujwe n'umwasi, bituma dutandukana n'Imana. Haleluya. Ariko umuntu atugarukanira ka kamere ni Kristo aza muri twebwe, hama mpemu w'Imana akacaba muri twebwe, akaba ari atuma tugira inyota tukagira n'inzara y'ukurondera ivy'Imana. Haleluya. Haleluya. Murumva ngo kwitwararika iby'umubiri kuzana urupfu. Mwabyumvise? Kwitwararika iby'umubiri ugasanga iby'Imana biri hariya bizana urupfu, kuko urupfu gogo ijambo ry'Imana rivuga ko abizeye Kristo nta rupfu ruzobakorako. Bisigura ngo impemu y'Imana iba mu muntu, impemu y'Imana iba mu muntu, iyo umuntu apfuye isubira ku Mana. Haleluya. Murumva ko umuntu atabapfuye, kuko burya umuntu ni impemu bantu b'Imana. Muze munarabe, ndabaha akarorero, uzokumva bakubwira ngo nk'ubu uye nitwa Renilde, bakavuga ngo Renilde yitavye Imana, ngo ariko ikiziga ciwe, bakavuga ibitaro kanaka, ngo ari mu buruhukiro bw'ibitaro w'Akarede canke Prince Regent canke kuri hôpital militaire. Bisigura ngo umuntu ni mpemu, kandi iyo umuntu apfuye ni mpemu isubira ku Mana. Haleluya.
ni impwemu isubira ku Mana. Rero canke ugasanga ni impwemu, iyo ari impwemu w'Imana aba muri wewe, murumva ko impwemu isubiriye yavuye. Mugabo igihe impwemu w'Imana ataba muri wewe, murumva ko impwemu yawe ija ahandi hantu, kuko tuzi ko hari ubwami bubiri, hari ubwami bw'Imana, hari n'ubwami bwa Satani. Rero umuntu impwemu w'Imana ataba muri we, ni ukuvuga ko iyo apfuye impwemu yiwe ija hehe? Ija kwa Satani. Haleluya. Ariko umuntu arimo impwemu w'Imana, impwemu yiwe isubira iyo yavuye. Rero bisigura ngo umuntu w'Imana, ndagutera intege nkubwira ngo rondera kunywana n'Imana kugira ngo impwemu wayo abe muri wewe, n'iyawe ishobore kuba nzima, ishobore gutahura, ishobore kunyuha ka kameremere kacu kandujwe n'umwasi Satani. Haleluya. Haleluya. Ngo kwitwararika iby'umubiri kuzanira urupfu, ngo ariko kwitwararika iby'impwemu kuzana ubugingo. Mwavyumvise? Ubugingo budashira. Haleluya. Ikigira kabiri ngo bukaca buzana niki? N'amahoro. Haleluya. Urumva ko kugira mpwemu w'Imana muri we bigira inyungu nini. Urumva uzoraga ubugingo budashira. Ikigira kabiri kandi no muri nosi uzoyibamwo ufise amahoro n'umwidegemvyo. Haleluya. Kuko iyo mpwemu w'Imana aba muri wewe ugira amahoro. Haleluya. Nta kigutera ubwoba, kuko abari kumwe nawe ko aguhumuriza muri byose. Niyo uhuye n'ikibaza kuba hagufa akubwira ngo humura. Haleluya. Ugakomera. Amen. Ugira amahoro. Muze muri aba bantu by'ukuri umuntu yanywanye na Kristo, mpwemu w'Imana akabaganje muri we, n'ukuri uramubona ko hari ubudasa hagati y'umuntu atagira mpwemu w'Imana n'uwumufise. Urabibona. Ubona amahoro atemba, ubona akanyamuneza kuzuye muri we. Haleluya. Kubera iki? Kubera mpwemu w'Imana aganje ubugingo bwiwe. Haleluya. Ngo kuko kwitwararika iby'umubiri gutera kwanka Imana. Mwavyumvise? Kwitwararika cyane iby'umubiri, urumva ngo bigutera kwanka Imana. Kuko ntubuyizi, hari n'ibintu byaraho mpora nganira n'abantu, umuntu ukamusigurira ukamwereka n'uburorero bwinshi. Uti none nk'ibi bintu cyane cyane abantu burya dukunda ibitangaza, kandi n'abantu bitangaza birabavanga. Umuntu akamubwira ati none nk'ibi bintu ubona nk'umuntu yakize ingwara kanaka canke ibintu abaganga bari bamuhebuje, mugabo uyu munsi bikaba byagenze ukuntu vyitiki. Akakubwira ngo ntibibaho, kandi wamubwira uti byumvirize canke birabe, ukabona ari ahantu adashobora kubyumva, adashobora kubitahura. Bisigura ko nta mpwemu w'Imana aba muri we, ko mpwemu w'Imana ni waduhishurira ukuri kw'ijambo ry'Imana, ni waduhishurira n'ivyo bitangaza ko bibaho, ni waduhishurira byose. Haleluya. Rero igihe atari muri wewe biragoye cyane ukoresha ubwenge, kuko hari ibintu bisiga ubwenge bw'umuntu. Ibintu by'impwemu birasiga cyane ubwenge bw'umubiri, ubu bwenge ubu bumenyi dusanganye ntushobora kubikwiza mu bwenge bwawe, biragoye. Haleluya. Igihe mpwemu w'Imana adashoboye kubiguhishurira. Haleluya. Ngo kuko kutumvira kuko kwitwararika iby'umubiri gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ibyagezwe n'Imana. Mwabyumvise? Urumva kenshi umuntu atampwemu w'Imana ari muri we, iby'Imana biramugora. Haleluya. Biramugora kuko ibyagezwe ni igituma tushobora kugendera mu byagezwe tukabishobora, nuko hari mpwemu w'Imana dukomeza kandi akaturongora. Rero igihe atawufise biragoye ingene ushobora kuzuza ibyagezwe. Haleluya. Biragoye. Byagezwe biragoye, mugabo byoroshwa nande? Byoroshwa na mpwemu w'Imana aba muri wewe agukomeza. Haleluya. Haleluya. Ngo kandi kudashobora ngo kuko kwitwararika iby'umubiri gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ibyagezwe n'Imana, kandi kudashobora kuvyumvira. Urumva ntikushobora kubyumvira. Ngo kandi abaganzwa na kameremere k'umubiri ntibashobora
guhimbara Imana. Mwavyumvise, abantu bagandwa na kameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Umuntu ashobora guhimbara umutima w'Imana n'umuntu aganzwa na mpwemu yera, arongorwa na mpwemu yera, niwe ashobora guhimbara Imana, kuko niwe ashobora no kugendera no muri ibyo byagezwe by'Uhoraho. Haleluya. Ariko umuntu aganzwa na kameremere k'umubiri, haleluya, twarabonye ko kameremere kamaze kwandura, igihe kanduzwe n'umwansi uca ukora ibisa n'ibyo shobuja gutegeka. Haleluya. Kuko Imana hari ibyo gutegeka ariko ntubishobora mu mubiri wawe, mu nkomezi zawe ntabyo woshobora, ariko umuntu atuma bishoboka ni mpwemu yera. Haleluya. Ni mpwemu yera atuma bishoboka. Ngo ariko mweho ntimuganzwa na kameremere k'umubiri, ariko muganzwa na mpwemu. Muriko murabyumva? Ngo niyaba mpwemu w'Imana aba hehe? Aba muri twebwe. Niyaba mpwemu w'Imana aba muri wewe, akaba ari wakurongora, uhimbara umutima w'Imana. Mugabo akaba ata mpwemu w'Imana aba muri wewe, urumva uganzwa na kameremere kawe kanduzwe na Satani kuva mwiremwa. Haleluya. Niko kakurongora, kandi ako nako ntigashobora gukora ibintu Imana ishaka. Haleluya. Arico gituma ngutera intege muntu w'Imana kugendana na mpwemu yera, kunywana na mpwemu yera, ni iby'igiciro kinini. Haleluya. Ni iby'igiciro kinini, nibyo bituma Imana ikwemera, kandi bikazotuma uragwa n'ijuru. Haleluya. Haleluya. Ngo ariko iyo umuntu adafise mpwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Mwavyumvise? Umuntu adafise mpwemu wa Kristo muri we ntaba ari uwiwe, kuko nuba waramwimitse mu bugingo bwawe, ntababana nawe, nabagendana nawe. Haleluya. Murumva rero ko kenshi tuvuga ngo turi abantu b'Imana, turi abana b'Imana, ariko hariho icemeza by'ukuri yuko uri umwana w'Imana, nukurongorwa na mpwemu yera. Haleluya. Atari muri wewe ntushobora kuba umwana w'Imana. Haleluya. Ntibikunda. Rero umuntu w'Imana ndagutera intege ngo nukuri weke kwitwararika iby'uyu mubiri gusa. Ego turabikenera navyo, kuko n'Imana irabitubwira ko naho azogaruka Kristo azodusanga turi kubikorwa atacyahindutse. Mugabo tumenye ko na mpwemu yacu tubwirizwa kuyibera amaso kugira ngo uhore yuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera. Haleluya. Impwemu yacu nta kindi kitunze, itunzwe n'iri jambo, itunzwe no gusenga, itunzwe no gukominiya na mpwemu yera. Haleluya. Niho ishobora gukomera, bigatuma by'ukuri tuba bigishwa ba Kristo by'ukuri. Haleluya. Bashingirwe ntahe n'Imana. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mwami wanje, Mana yanje, sinabirwa kugushimira, kuko we ntacu utadukorera, udukorera ibyiza buri munsi. Ijambo ryawe warariduhaye kugira ngo ritwigishe kandi riturere. None ndasenze ngo mpwemu yera wazi kwigisha no gusobanura, asobanura uko jewe ntashoboye gusobanura, atahuza abantu kugira ngo ntibitwararike iby'umubiri gusa, ariko n'iby'impwemu babihe ikibanza. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje mu izina rya Kristo Yesu, nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.